aza ugasanga bimaze indwi zibiri zitatu bigaca biherera rimwe bamwe akibaza ati nkeka ari ya ica kibazo c'amadovize aho usanga ari make baza kurangura ikindi gihejeje guhera icifashe gute muko magitora inyishu gute ega ikibazo c'itora naco cari muri ivyo vy'ubutunzi ni bitero twarose ni mu bintu byose je n'ubutunzi harabaye ibitero abadandaza b'igitoro nayo babwiye aho umuntu muha amahera akanka kukizana yamaze kuronka amahera kugira ngo ubuzima bw'igihugu buhagarare kuko igitoro ni nk'amaraso hanyuma rero nta gitoro dukenye genda Dar es Salaam mu kigega c'ibitoro vy'igihugu biruzuye mugabo mumenye ko ari babadandaza nyene badutobera aribo bafise bijya biduka bikizana none yiyankiye akagenda akabarindwi Dar es Salaam tugira gute ubu hariho ibintu bagira hajya no kugira bemere kuja kukizana twavuze tujya tubafute mwese tubime uburenganzira bwo gusubira gucuruza igitoro ubu rero ngene bagira urumva yuko ari igitero bageze igihugu ntibakeneye ubuzima bw'igihugu arazana igitoro akavuga ati jewe mpa station yanje gusa yitari gwanje sindaye kugira ngo abene igihugu bace baza gutonde wawe urumva naho ufise iritiro imiliyoni 100 ikabiri irobine abibwe abantu bategeza gutonda haniri ibintu badutoba tubibona akanga kuja kukizana akizana agacavuga ngo mpabe wanje gusa ubundi agahabiwe aba bakabura ugasanga handi gende Dar es Salaam usanga cuzuye kiruzuye kiri urumva guturinda gukubita kugira ngo bagende nico gituma sigaye niyumvira nti ubu tuzava twikorera isosiyete by'ukuri nini ya leta ivyikorere kuko bananiwe n'abantu bari babayeho kubera ubusuma baza bari leta babona yuko ari bagabe ibintu byose badikanije n'abandi bategetsi b'igihugu Erega nazo n'abandi ko nakubwira indongozi nizo zizonona hajya nico bituma kubwira yuko ahantu hari intwaro mbi itabereye ibintu bitegeza kononekara bahatanga ibiturire ugasanga bariko baragabura hariyo twirwa turerekana kugajisho ufashwe nkirukana ubundi yaza kubera erega nako karanga mutima ko kurongori abandi burya urabona tuguma twigisha ndashobora kumara amasaha 5 ndiko ndigisha nkabereka amakosa bakora igihugu cyasambutse imyaka 100 irenga va mu 1896 uko ucubaka umunsi hariho ibintu utegereza kubanza guhindura mu karanga mutima hagenga abantu nubwo rugamba turengera no rugamba kugira igihugu gihinduke hatangura uwambere agahinduka mukuru w'igihugu ni wari ku mutwe abanza guhinduka kuko naje mpandabaza none jeho navyigihe ko mwenga ntavyo mwumva nkabe nkaca ndabigisha bikamanuka gushika bizoshika no kumwana gihugu mutowe hanyuma tukikundongozi nyene hariho itegeko ry'ibizwa shingiro ryariteganje kugira ngo bafashe kugira barabe ko abategetsi bokorera abanyagihugu batarinze kugira kurya itunga ry'igihugu bakora koye hirya no hino irisaba yuko abategetsi b'igihugu babanza kwerekana amatungo bafite imbere yuko binjira mu mabanga ibyo bizotangura kuja mu ngiro ryabo ivyo ntubirahari rega nababwiye kwerekana amatungo ntuja ku isoko ngo amatungo yanje urayandika ukayashira ahantu mugaye agenda kubwira naho bigira uko abantu batarahinduka mu mitwe none je ndaguha karore none bagiye uzubona zanye imiliyoni 10 zikiboshe kumwe zikora mu banki zaraguye ifi waruzi ko bayafise Ariko nibaza ko byokoroha ukagira aho uhereye ubonye umuntu ministre muzima yarashitse yari yakoretse yuko afise inzu mu Kanyosha nyuma y'imyaka 5 ugasanga afise etage ikiriri ugasanga afise ubwato muri Lake Tanganyika bica byiroha kuronka aho uhera uravye umushahara ndagutera inkuru uburundi urabubona ingene bumeze hari umurundi rigera ubona heze inzu ayubatse wenyene ubu gitanguye kuyubaka kutambwiye yuko uri kurubaka inzu akira imifuko 5 y'isima nzoguha ferabeto umva uciye wagiriza umuntu ngo nuko ubonye afise inzu wowe nyene banzu rabi wawe abarundi nakaranga mutima kandi keza cyane ndanabikunda cyane ni novuga nti niryo banga ry'igihugu burya hari hamabanga y'igihugu igihugu cyose kirifite amabanga mu Burundi urazi kuva kera bavuga ngo nyamwigenda ko ntari mirimo impeshe wo inzu ugomba kubaka inzu baca baza bakayihundara ko bose bakabahejeje uwo mutima ndabona ko bawugumanye no kuko baratererana urumva uvuze ko ikintu ngomba kubona ko afise inzu igihugu cy'u Burundi igihugu c'abantu bafatana mu nda cyane baratabarana barafashanya ahantu ushobora no kugira ubukwe bwo bugeni ukaja kuba kugwa utagira n'ibihumbi 100 ubukwe bagakorera ubukwe buregeje rugero urumva rero twebwe Burundi ntuzi ubufate nk'ibindi bihugu
aho akantu kose kugira ukaronke nukuvuga usanga gategereza kuba kanditse hano n'umuntu mugabira mubanza kwandikirana ngo ndakugabiye ikintu. Twebwe rero n'igihugu kifise imibano yaco ingene kibaho, ugiye gufatira kuri ivyo woshobora gusanga ubucamanza sinzi ko bwo kwama iminsi yose buriko buriruka butsindwa baharurira batsindwa. Hariho rero ibintu vyinshi ahubwo igikuru genda kugira nti intwari ibereye mu bisanzwe akoze kuba wamubonye ngo nzoza kuraba ubutuza afise uza abarundi bahana uzobona wambaye costume wewe utigeze uronka n'amahera yo kugura costume. Ni igihugu kiri sociale novuga ibintu bikomeye ku buryo rero jewe ikintu nshimikirako nukurereka gucungera itunga y'igihugu. Yaba twese tuvyumva kumwe nk'indongozi zicungera nta ngorane ziba zirikwa zira. Aho ngira ngo iryo tegeko rigiye mu ngiro nabo bavuga bati burya butegeko rege tegeko nakubwiye rega no mu ntuze sentare nkuru y'igihugu hajya barakuzanira formulaire ukuzuza bagacajana muri envelope babika ngaho. Mu bisanzwe iyo bagusubusonye nk'ubu wewe wabonye tujya je ndabona ko yivye urashobora kugenda muri sentare bakaraba ivyo yarafise bakaraba ivyo afise bakaja gukontorora mugabo yaho atamuntu agiye kuvuga ati je ndabona ko mworaba kuko urumva baca babona bati yarafise ko yagize umwitware umudenosa novuga nti umushengezi avuga ati je ujya muntu ndabona ko yiwe mu isazo niho baca bugura bakaraba ivyo watanguje wowe ntubuzi namba egawe ntavyo uravuga uti ndabona ko yivye ukagenda ukabwira sentare hanyuma sentare hari igihe kubwira ati ujya urazi ega nibijya mvurambaza ubega ko ubaye mukuru w'igihugu wari ufise urushira hamwe runini rufise amahera ucubita barakora kuvuga ngo umukuru w'igihugu kirazagira ishirahamwe nanucubita rero burya kandi amatungo y'umuntu ntugenda urayandagaza mw'ibarabara na sentare hagiye icica kwerekana ngo nakagwa afise amahera ya nanjye ndawuyitwari kuko hariho umuntu arafise ibintu vyiwe mwibanga ryiwe bitagenda mw'ibarabara. Burya washaka mbere ngorane zihari n'amashari rigari n'abantu bagira amashari bakavuga ngo urya n'umusuma naho nishari avuga ngo naje cyo hanshe ngo novyiba gashaka ariko aravyiba kuko wowe wumva ko wovyiba hashize ucabibaza ko bose arabasuma. Hari ikibazo cerekeye ubutare mwavuze yuko amakompanyi yagiye asinya amakontra adakurikije amategeko aho usanga harimo ubusuma. Ico kibazo muri ko magitoreye nyishu gute? Nivyo nabibonye kuko banye nk'ishira hamwe givye butare bugashoka ntubone n'ifaragara yiwe ginjiye mu kigega ca leta nacenza kubisesangura ndabibonye abantu bagitangwe baraharira hari ibintu bavuga ngo mu gifaransa rega kugira ngo nyene abantu bagwe mu gikoroni bacavuga mu gifaransa ngo continuité de l'État ntino kuvuga iki wabubwira ngo kuvuga iki bikamunanira nagira kubwira yuko ni haba uwaserukira leta ico gihe mwaramuhenze cyangwa mwaramuhaye igiturire uyiserukira no munsi nagenda kubwire ko ivya leta bitegeza kugaruka bikabiza igihugu. Rero baraharira cyane bati basi rero ni muduha yandi makontra nsanga ibwirizwa rigenga ibijanye n'ivyo by'ubudandaji bw'ubutare ntiritomoye. Ega ryo nyene basanga barigira bari hinyanyura nyene kugira ngo riborohereze igere babigira. Ubu rero ico twahereko no guhindura iryo tegeko uburyo bwirizwa nibazari muyo agira togwe mu nama nshinga mateka rimaze kuza rero niho tuzosubira kugira ayo ntuza amasezerano ariko buryo ukunda igihugu erega nka jewe banyita se barundi ndise umuryango sishobora kwemera yuko igihugu gipfa kandi ivyo gitunga ndabibona naho amategeko atabahari imbere yuko abakoroni baza amategeko ntiyaba yanditse mugabo uri ndongozi waramenya ingene igihugu bitunganya ko neza bose. Uno munsi ndashobora kubwira hariho amasezerano nk'abimba inzahabu ariko barimba inzahabu haragize amasezerano tuvuga tuti wewe wivye ikiro igihugu nangahe nawe nangahe nuvuga wewe ayitwara no kuvuga iki turaba washize mu mutahe wangahe uwo mutahe wawe birumvikana ko utegereza kuronkera inyungu. Rero tuba tuti umutahe wawe n'uyu inyungu yawe ni turavye rero wewe uzoca utwara ibinganuko igihugu naco gitware ibinganuko nk'inzahabu rero kuno itunga ry'igihugu baca baguha amahera angana
nivyo we wotwaye nkamwe iyo mwagira imituri mu kagabo cuvuga uti we byo wotwaye inzabo wotwaye zigugwaya akiraya rero twa aya nayo tyaje urumva ko nkaho ntituriko dukurikiza ajya abwirizwa mugabo usanga igihugu kirunguka nawe uri kurabikora nyene kuko ucuba nk'umukozi w'igihugu uri gukoresha ibyo rero hari amasezerano tumaze kugirana ubu hari abariko barakora nko guhingura ikizuku hari hishira hamwe rimaze kugiranira amasezerano na leta ririko rirakora mbere bambwiye yuko nko mu kw'icenda bazoba batanguye kugurisha amakara y'ikizuku hariho abariko bagira yamabuye ya marble nk'ayo masezerano leta barasinyiraniye ubu rigomba kuzotangura hari n'abandi bariko barategura kuzohingura icuma ubutare bw'icuma nabo nyene aho nta ngorane byaragize naho amateka ataza iyo uzi kuri se w'umuryango wewe uzi ko umuryango utibwa kandi nta ngorane zisubira ku bantu kuvuga rero nakubwira ntivyabujijwe yuko abantu bagenera amasezerano ya leta muga ku buryo umwe wese atwara inyungu yiwe wundi inyungu yiwe. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Tubandanje mu byerekeye politike n'imibano ibyerekeye imigambwe n'amashirahamwe yigenga mu Burundi ubu byifashe gute? Byifashe neza cyane. Hari ibintu vyivuga byo nyene uribuka mu minsi yahera induru z'imigambwe baguma bumva induru baguma bumva ibi hagira demokrasi ntiyari bwinjire neza ariko n'ubu muri CNL haravugwa induru zijya nduru ntiziraba igihugu ni wabo muri bo nyene ivyo rero turamama ico dukora kuko kirabujijwe yuko ubutegetsi bw'igihugu bwinjirira mu buzima bw'umugambwe novuga bafise ingorane hagati yabo ico dukora twebwe turaba ntibakomeretsanye ntibazana induru mu gihugu nibagende banyinyane muri mu mugambwe muge nyuma y'umugambwe igihugu kigume gitekanye ejo bundi turavugana BBC ivugana na agatorwa mukuru wa CNL yavuze yuko zinyangona ahubwo ari ubutegetsi kuko burabinjira nyine urufu n'imfana birajana kandi mu Burundi abizeho umenga nivyo bibavyeze iyo umuntu apfuye bategeza kurondera uwamwishe kandi wowe ubizwa bwishi reka ngoye nkakarorero babonye makete abo muri CNL nyene bandikiye umushikanganye ntwara hagati nari kiasi kimenyetso tiriko uraja hikero niho bavuga yuko bariko barafashwa n'ubushikiranganje ko ari bo baba batumye kugira ngo basambure ujya mugambwe ari gusigaye gukomeye nga mu Burundi bonyene abandi bo mugambwe umenyekana gukomeye gute umugambwe y'amatora heze imigambwe abakomeye uri ku butegetsi gusa kuko ari uri bari soko rya politiki y'igitwara igihugu yindi migambwe yose bingana imigambwe ikomerera hariya mu nama nshinga amateka boshobora kugira veto ko bavuga ni bukomeye boshaka kuvuga uti iyi ngingo ni ntabanduka twebwe tutayemeye ntirega demokrasi nkuru rero bujya mu gihugu ibera mu nama nshinga amateka abantu rero bazi yuko mugabo ivyo navyo nasanze navyo nyene nena kandi kagwara dutegereza kuvura burya kera umuntu yarazi yuko afise umugambwe bajya banywanyi umugambwe umenga nabana bi washira mu mupfuko yibagiye ko bashatse baje mu wundi mugambwe baje mu wundi yarigeze kubaza gene CNL abaza umunsi umwe ngo umugambwe we wanje ngurakumiriwe cyenda mubaza ntiwe urasoma amategeko ateko wasigurira igituma iyo hishwe abanywanyi b'umugambwe bititwa ihonyabwoko bititwa genocide ni wasigurira igituma mbona kanuye amaso ncadabubwira nti kubera umugambwe ushobora kuvuka uwo munsi ejo ukabupfuye mugabo abanywanyi b'umugambwe baguma n'abarundi rero ntuzusubire kuvuga ngo umugambwe wawe yakumiriwe uravuga uti abarundi barakumiriwe uca unyereka rero uwo mugwi w'abarundi ukumiriwe kuko umugambwe uravuka umunsi ejo ukabupfuye no kuvuga rero ivyo byose abantu ntibabimenya abavuga ngo yanyivye abanywanyi ni gwawe abarundi si gwawe baje umugambwe wawe barasaga atakirimwo bagaca bigira kandi kuburenganzira bwabo nico gituma hajya dutegerezwa kuraba amategeko y'umugambwe ko atunganijwe ku buryo bwa demokrasi kuko ntiwoja kurondera demokrasi mu gihugu mu mugambwe wawe nawe utagira demokrasi nico gituma rero igihugu kiguma gicungera kuriko nawe ugendera mu nzira igenga amategeko y'umugambwe kuvyerekeye amashirahamwe ataho yegamiye muri politike abamesha makuru
natwe bibizi twagarutse twese niko bimeze mwese ngira ngo mweho ko muri abanyamahanga bamukorera mu binyamakuru by'abanyamahanga ngira ngo murazi icari cy'igihugu ntimumeze nk'abantu muri buka igihe higeze kuba aho bavuga ngo ayo mashyirahamwe ngo adaharanira inyungu za politike ngo ni ubutegetsi bwa kane bavuga ngo katirebe pouvoir muravyibuka je nabajije ntimbwira abene igihugu mwe babishuza iki ko tuzi igihugu gifise inzego zitatu zikomeye ubutegetsi bw'igihugu bushingiye ku nzego zitatu inama nshingamateka inama urwego rw'ubutungane n'urwego rw'intwaro na nshingwabikorwa none mbwira ko abo bafise ibyo babazwa n'abene igihugu we bakoze iki amashirahamwe yigenga niki ariko twebwe ngira ngo akazi twe dufise nako ibi ndiko ndabaza sigwani ndiko ndabariza n'abanyagihugu ibibazo nabo barabifise n'akazi gato n'akazi rero se kuva ngo sigato mwe muri abene igihugu hanyuma mu bene igihugu baritoramwo abaja mu bisata bitandukanye kugira ngo bashobore gukurikirana ingene inzego z'igihugu ziriko zirakora mugani uvuga urumva muri abene igihugu kubera ikimu cyavuga ngo abamenyesha bakuru ngo nibo ubutegetsi ngo urabe ngo byatahaza buntu ngo n'ubutegetsi oya no kugira ngo societe civile nivyo twirwa turasigurirana navyo nyene iriho kugira ngo ahubwo ishigikira inzira igihugu kiriko kijamo kugira ngo abene igihugu bose bareke gutatana hajya muri ko mufasha igihugu nico rero ndacigisha bose nk'ubu tuvuze tuti umwosoro nk'ituburya nabajije abesha mako wewe uwo mugambi siwo uri gukora iki ko wewe ari wewe uyita kukanura ku rutabandi ubona ku rutabandi nyereka umuntu wese agira icyo mu Burundi uri gukora iki ncandabereka wasanga atani ivyo bumva nico gituma ubona atangira zikiri hagati y'abashirahamwe ari yo yose be n'ubutegetsi bw'igihugu kubera iki kubera abo baba ni nk'ukuje kumfasha wowe umenyesheje nk'ubu ntubona kuri ko urambaza ibibazo ibisigwaho nugira ngo bimenyesha abene igihugu ni nk'uko umwana igihugu yararahano yimbitse kure acayi ni urambajije mu kibanza ciwe aciye aronka inyishu wumvise kuterereye rero wasaga kunyinyana nuko wamenga n'ubundi butegetsi uko bunyinyana n'ubundi butegetsi naho kubera naho nyene ibintu babifata nabi leta bayifata nk'uko mengana kagwe erega hajya mwabonye mvuga ngo leta mvye leta nkoze ntuzi ko arico cigwa natabwe kwigirisha kubera iki nari naravye ndabona neza yuko abantu batazi cari cyo leta gushikaho je ndavuga nti none ni kuki ari abantu bize bazi ubwenge bagashaka kunanirwa narabaza nk'akabazo turi mu nama ni leta y'u Burundi igizwe n'abantu bangahe ngo 15 no karaba nuvuga yuko karero bari bazi ko ari wowe ufise umugwi wawe wamenyesha bakuru n'umukuru w'igihugu afise umugwi wiwe w'abantu 15 ukabega no kunyinyana rero abo ntibamenya ko leta ari igihugu cyose nawe urimwo ahubwo wowe uri kurafasha aya rero ico ni kigo gikomeye nico je ndakubwiye igituma ubona tutakinyinyana ntuzi abantu ba mbere banyinyana ko yari amasendeka barambaza naje nkayabaza ndabwira wewe iyo sendika aho mukore ico gisata mukorera nyereka ico mwakoze kugira akazi kagende neza kuko nimwe mu bijejwe uvuga kare bavuga ngo leta ngo dukorera ibi hariho ivy'imishahara maze bisumva navyo bishuza basaba ndabwira nte ushaka neva bari bazoza guharura imishahara yayo kwari mwebwe narinzi ko notumye ko mwabiretse reka nari ndabireke simwe mu babaye mwatanze uburenganzira yuko babahajya amafaranga bari bafitiye erega urumva abakozi ba leta barabitunganya nibo bahinga wewe wibaza ugaca wibagira kuri umuhinga ugaca wumva kuri umukuru w'igihugu azoba umuhinga wawe tabikora no guhana naje gihano nabahaye nababwiye nimwamurinde ko azoza kubikora sinzoboza ni mubireke na simwebwe byaja mu ndi wanyu urabaza abamenyesha makuru bo kuri radio television nationale nababwiye nti murarekera ko muteba je ndahiriwe kuko amahera caja gukora ibindi yari kubahemba ncabada yakoresha ibindi je ndihirira ariko mu gihe biharura bakabizana rega nibinebwe ndakubwije ukuri abantu benshi bari bazi gukorera leta no kuja kwicara ukarya nibinebwe nkubwira igihe je nabwiriye abo kuri leta nebwe babikore ntari tariki 29 cyane n'umunani mu mwaka uheze tugira tuje kwifuriza umunsi mukuru w'abakozi ndababwira mwebwe nimwe mu bijejwe genda bubikore ubu mu nama iheruka nzabona ubuseruki hasendika harasubira abazi ikibazo nakubwiye ngo iki wa Musa
nababwiye nti genda n'ubu murare mwicaye murare mubihejeje hama mubizane tubikosowe ubunebwe nabwo bubemerera n'ubu nazi ubunyene nogera muri n'ubu inama mperuka nababwiye nti genda mubikore n'ubu nogera barindiriye ko umukuru w'igihugu ari wazogera akabitondesha akabikora gaca biba ico rero nico cerekana ko abakorera leta bari bazi ko kuja kuyirya ntugiye gukora unaniwe no kwikorera wenyene wakorera rero